Turi ku munsi wa kane igenekezo rya gatatu Kigarama umwaka wa 2020 ikaze inshuti namwe bakunze ba televiziyo Renaissance mano makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Isekeza ry'iminsi 15 ryo guhamagarira abarundi kurwanya ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi ryaratangujwe n'umuhari map Burundi buhire bakaba bahamagarira abarundi kwifatanya nabo muri iryo sekeza. Ishiramwe force ririyamiriza mabi nitotezwa impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania zibandanya zikoregwa izo mpunzi ngo ntizishobora no kwivuza mu gihe bikenewe. Amafaranga y'amanyarwanda agera ku miliyaridi 9 niyo azofasha impunzi z'abarundi mu Rwanda n'abanyarwanda baba mu micungararo y'amakambi mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ikaze mu idonido yano makuru. Ndasubiye ikaze muri ano makuru. Umuhari map Burundi buhire waratanguje isekeza ry'iminsi 15 kuva ku igenekezo rya mbere Kigarama uwo mwaka nyene kugira uhimiriza abarundi gukinga ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi. Uwo muhari ugafatira kuri rusansuma rw'abakozi ba leta rugamije gutandukira nabo mu mashiramwe y'abikorera utwabo. Libera ntibashaka kandi umuvugizi w'umuhari map Burundi buhire atera kamo abarundi bose biyamirijwe rusansuma rufatiye ku bwoko n'abagwanya ihonyabwoko ry'abatutsi mu Burundi kubashigikira muri iryo sekeza. Ahabaye ihonyabwoko ry'abanyagihugu abara abayahudi aba ejo bundi abatutsi bo mu Rwanda aba Armenia baba Cambodgien muri ivyo bihugu vyose leta zariho zabanje kugira rusansuma baragira amaliste urutonde rw'ubwoko butezwa kwicwa. Nico gituma rero twego tutashobora kwemera guhora hariko harakorwa rusansuma. Iyo rusansuma y'ubwoko ntijanye n'amategeko. No kwibutsa yuko igitabo c'ikori mu Burundi cavuga ubwoko bw'abarundi cajanye n'ubukoloni. Ni nguko dusubiye mu myaka y'ubukoloni. Ubwo rusansuma ntirujanye n'amategeko ya mpuzamakungu, bimwe mu gifaransa bita protection de la vie privée. Icatumye rero tugira iryo sekeza nivyo vya rusansuma bihagaze ku mwoko, na cane cane tukaba tuzi mu Burundi yuko iyo rusansuma iri kwiraba hamaze iminsi havugwa amajambo y'iterabwoba ahamagarira bamwe kumara abandi, amajambo adahumiriza na gatoyi canke ibikorwa gushika naho ibisigarira vy'abantu bapfuye mu myaka yahera kubera injyane ziri mu gihugu babiha ubwoko bumwe. Hano bavuga karorero kw'abarundi bishwe muri 72 igikorwa severi kirakora ni ukuryanisha abarundi gushikaho amagufa ibisigarira by'abapfuye babiha ubwoko bumwe. Icambere coco dusaba abarundi bose n'abagenzi b'abarundi nuko bodufasha gusemerera kugira amakungu amenye ibiriko birakorwa mu Burundi. Murazi ko hariho ico no kwita mu gifaransa mécanisme international zo gukingira ibikorwa nk'ivyo vy'ihonyabwoko. Tuviri hasi rimwe tukasemerera izo mécanisme international zirashobora kumva yuko hakenewe n'ingoga yo gutabara Burundi. Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari map Burundi buhire. Impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zasubiye kuburabuzwa ku rundi rugero rudasanzwe. Ivyo bivugwa na Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwa bikorwa wa Force. Ernest Nkurunziza avuga ko muri kino gihe kandi izo mpunzi zitemerewe gukora ibikorwa byo tuma bashobora kwiteza imbere ntibashobora no kwivuza. Impunzi z'abarundi si zonyene, hariho n'impunzi z'abakongomani. Mugabe impunzi z'abakongomani ubu imirima yabo irayagayaga impande yaho baranduye imirima y'abarundi. Muravyumva ivyo bintu ngene bibabaje biteye agahinda. Mu minsi heze hari itariki 25 z'ukwa gatanu z'ukwa 9
le 25 septembre abagore abakenyezi batatu bafiriye kwa muganga bagiye kuvyara kubera iki kubera babuze ababita ivyo vyose bakabigira kubera iki babigira kugira ngo bereke impunzi yuko ubuzima budashoboka mu makambi kandi ko bategerezwa kugira ante gusubira muhira aho hari ikindi mu misi heze nuze president Ndayishimiye ngira mwarumvise ko yagiye gutemberera umugenzi we Magufuri muri Tanzania guhera ico gihe burya inguvu zo kwirukana impunzi zaciye zigwizwa na 10 zaciye zikomera cyane ubu ahubwo je nibaza ko ari nivyo bo barumvikanye ubu bagiye gukuraho amakambi yose bukebuke ubu bazotangurira ku ikambi ya Nyarugusu guhera mu kwa mbere Nyarugusu ntizobikiriho abarundi bo bazoca begeraniriza bazoca baja muri abo bahora Nyarugusu bazoca baja muri Nduta urumva aho hose ntibasigura igituma mugabo urabona yuko ari umugambi ugusambura ayo makambi yose kugira ngo ejo bazokwiro trouver badashobora ahubwo no kuronka naho baryama hanyuma batarose aho baryama babone yuko ubuzima bwanse bose basubire muhira hanyuma ikindi naco no kwibagira kuvuga nuko ubu abantu impunzi ziriko zirataha ni nyinshi cyane kubera iki kubera ubwo buzima bubi babo bashizemwo bavuga bati nugufa reka tugende kugwa iwacu nta kundi kuko ntibanabemererega kuja mu kindi gihugu bagufashe usohotse mu ikambi aha urafungwa uko babona yuko ushobora no kugenda ugasohoka urumva ntibashobora kubemerera kuja no mu bindi bihugu kugira barondere ubuhunzi bwabo. Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwa bikorwa wishiramwe force ikigega c'imiliyaridi 9 z'amafaranga y'amanyarwanda nico kigiye gufasha impunzi ziri mu gihugu c'u Rwanda hamwe n'abanyarwanda baba hafi y'amakambi y'impunzi ico kigega kikaba shashinzwe na leta y'u Rwanda ifatikanije ni banki y'isi yose kikazobafasha kwiteza imbere idonido na Bertrand Ngendakuri yo. Ico kigega kingana ni miliyaridi 9 mu mafaranga y'amanyarwanda kije gufata mu mugongo impunzi zose ziba ku butaka bw'u Rwanda na bamwe mu banyarwanda begereye ahasanzwe hari amakambi y'impunzi uzokwaka ingurane iri munsi miliyoni 5 z'amafaranga y'amanyarwanda azoriha ibice 50% ikindi gice kirihwe na banki y'u Rwanda ijejwe iterambere ari nayo izobika ayo mafaranga uzosaba ingurane iri hagati miliyoni 5 na 25 z'amanyarwanda azofashwa ku bice 40% hama yasigaye abari wayishura nayo uzokwaka ingurane irenga miliyoni 25 z'amafaranga y'amanyarwanda azofashwa ku bice 30% ibice 70 bisigaye avyirihire kubw'umupfasoni Karemera Claire arongoye umugambi jimbere ngo umugambi ufise intumbero yo guteza imbere abanyarwanda no gufasha impunzi mu bikorwa byo kwiyungunganya. Arakoze Bertrand Ngendakuri yo amakuru twabateguriye arabandanya mu kanyi sase. No hanura abakenyezi bagenzi banje canke abakobwa bagenzi banje amabi akoregwa ko batoyibikamwe ahubwo bogerageza kubishira ahabona kugira turazi yuko bihanwa n'amategeko ariko iyo bivuze akenshi bagufasha gutora umuti kugira ushobore kuronka inyishu y'ico kibazo hama ico kintu ntigisubire kuba. Amategeko mpuzamakungu yarashitsweho kugira ngo hana mabi atandukanye akorerwa abakenyezi aha twovuga nk'amasezerano y'Iroma ashiraho sentare manavya mpuzamakungu kubw'umushingwa manza Lambert Nigarura ayo mabi ahanwa harimo nk'ivyaha bifatiye ku gitsina nko gufatwa ku nguvu kudandaza umubiri biciye mu nguvu canke kubakomeretsa hamwe n'ibindi. Maître Lambert Nigarura amasezerano rero y'Iroma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI niyo ya mbere yafashe ivyaha bifatiye ku gitsina nk'ivyaha biri ku rugero mpuzamakungu aho naho yerekanye uburyo butandukanye bw'ivyaha bifatiye ku gitsina biri ku rugo rugero ni nko gufata abagore n'abakobwa ku nguvu
ni nko gutuma abantu baja mu buhumbu ku nguvu, ni nko gutera inda umugwi kanaka w'abantu kugira ngo babakorere ikibi, eka mbere ni nko kubatera inshinge kugira ngo bababuze kurondoka baba abagore canke abagabo. Ivyo rero bikaba biri mu vyaha bikomakomeye bigize ivyaha mpuzamakungu biri muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Nobabwira yuko mu mwaka wa 2014 ibiro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yahavuye ashiraho ingingo ico bise bonyene document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Iyo ngingo uwo mugambi wowe rero uraheza ukerekana ivyo vyaha ko bitarinda kuba ivyaha bifatiye ku gushurashuza abakenyezi gusa canke ku mibonano, ariko ni ivyaha na cane cane bijanye no gufata abantu canke ivyaha bifatiye ku gitsina. Aho ni hamwe umuntu bamumaramaza, kumukura impuzu, kumukorera ikibi bifatiye ku gitsina afise. Ivyo ni ivyaha umunsi ibiro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yafashe ko ari ivyaha biri ku rugero mpuzamakungu kuva bashinze uwo mugambi. Nobamenyesha yuko mbere n'ivyaha vy'ihohoterwa, ivyaha vyo gukomeretsa abantu, kubahungabanya bafatiye ku bitsina vyabo, nk'ivyo nariko ndadondagura, ivyo bita mutilation, ivyo bita persécution, ivyo bita acte ya traitement inhumain, babigira bashobora kubigira bifatiye ko uwo muntu ko ameze kugira bamumaramaze, ari ivyaha bimwe muri ivyo ibiro vy'umushikirizamanza yahavuye ashira ku rwego mpuzamakungu. Ivyo Maître Lambert Nigarura akaba bishikirije mu gihe amakungu ari mwisekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya mabi hakorerwa abakenyezi. Mu rukurikirane rw'intahe z'abakorewe amabi mu njyane zitandukanye zabaye mu Burundi, uno munsi mukurikirana igice c'intahe y'uwitwa Joseph Bizimana yabaye imfuvyi mu bwicanyi bwabereye Iminago muri komine ya Rumonge mu ntara ya Bururi mu mwaka wa 1972. Joseph Bizimana avuga ko bitoroshe kubona abukunda nabo bagakukunda bicwa bunyamaswa. Ikintu gitangaje Imana ukuntu igomba guprotege umuntu yamuprotege. Haruguru yibaraba, haruguru yaho kunzira irengana, aho haruguru niho biciye iyo nka bagaterera amayezi hejuru yanje kuri muri ico gisaka batazi ko ari yo ndi. Abantu bose bagici wacu abo 11 bavuga ikirundi gusa, nta wundi muntu yavuga ururimi rundi, kuko nivyo bavugana n'uwo mushefu wabo Zefania babivuga mu kirundi. Umunsi ugira kandi naravuye aho nari ninyegeje, ndagenda ndara muri ya nzu nyene imbere yaho mama bamwiciye. Mama niho yarakiri, imbwa ziza zirya. Mbabarire. Sikintu cyoroshye kuvyibuka uko vyagenze no kubivuga uko vyagenze. Ukintu umuntu yabonye abantu ukunda bagukunda bicwa bunyamaswa, sikintu cyoroshye kwihanganira cyangwa gusubiramo kuvuga. Mushobora gukurikirana intahe yose muciye ku mbuga ngurukana bumenyi televiziyo Renaissance icisha ko amakuru mu mpera z'inondwi. Mu gusozera no makuru twabateguriye nitwo kwibagira bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze iminsi 409 bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu. Igenekezo rya gatanu ruheshi sentare isubiramo imanza ya Ntangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 umwaka, bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Ejida Rerimana bafashwe kwa 2022 gitugutu umwaka uheze
mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwakurikiye n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya naho ubutaha.